Murakaza neza kuri ku mafaranga. Uyu munsi tukaba tugiye kurabira hamwe uburyo bune woshobora guhanamwo umugore kandi uburyo nuko ubukoresha utanamukubise. Ariko mbere ko dutangura n'ikiganiro reka mbanze nkwibarize kino kibazo. Mbega warigeze wumva umugabo avuga ati narashavuye nico gituma nakubise umugore? Ariko reka nkubaze kino kibazo. Mbega gukubita umugore byoba bikemura ikibazo canke gukubita umugore nuko birushiriza gusambura umubano wanyu? Ariko ukuri nuko hari abagabo benshi batakaza abagore babo atari kubera ko batabakunda, ahubwo ari kubera batazi kwifata iyo bumvise basuzuguwe. Ariko no munsi nuko ngira ndakwereka uburyo bune bwiza kandi bwubaka bukoresha igihe umugore yagusuzuguye, atakumukubita, atagutukana, atagahato kandi atakonona umubano wanyu. Rero nuko gumana nanje gushika ku mpera, kuko uburyo bwa nyuma nibwo abantu benshi batinya, kandi nibwo buryo bushobora kugukiza umubano wanyu canke bukagufasha gufata ingingo ibereye mu mubano wanyu. Ariko nimba wakunze ibiganiro nk'ibi ntibagire gukora sabone ngaha kuri ku mafaranga. Amaje ndiko ndagushikiriza kino kiganiro ni Ntirampeba Pascal. Reka rero twinjire mu kiganiro dutangurane n'uburyo bwa mbere woshobora guhanamwo umugore utamukubise. Ariko mbere ko dutangurana ubu buryo bwa mbere reka mbanze nkwibarize kino kibazo. Mbega urazi ko hari abagabo benshi bashobora gusambura ingo zabo atari kubera badafise ukuri, ahubwo ari kubera ko batihanganye? Hari igihe umuntu agusuzugura ugaca wumvisha avura iradutse ugashaka kumusubiza ako kanya, ariko mbega nico gisubizo ciza? Abantu benshi baza ko guceceka ari ubugwari, ariko ico nokubwira nuko ari oya, kuko hari igihe guceceka aribwo bwenge bukomeye. Rero ikintu wobanza kumenya mu gihe umugore wawe agusuzuguye, ntuce wihutira kuvuga, ntuhutire gutukana, ntuhutire no gufata ingingo mu gihe ukiri mwishavu. Banza wige guceceka. Kubera iki wobanza kwiga guceceka? Kubera ko ijambo rivugiye mwishavu nuko rishobora gusambura imyaka myinshi wubatse umubano wanyu. Hari umugabo yigeze kuvuga ati naracecetse iminota 10 nkiri muzima, iyo nsubiza ako kanya nari kuba nkiri kwiregura. Isomo ngaho twokuramo guceceka suko ari ubugwari, ahubwo guceceka ni ikimenyetso c'ubwenge hamwe no kwigenzura. Ariko hari kosa abantu benshi bakora bamaze guceceka, niryo rituma ikibazo kidakemuka. Reka turabe uburyo bwa kabiri. Mbega urazi ko hari abantu bavuga bati nta kibazo, ariko imbere mu mutima wabo huzuye ishavu n'inzigo? Ibyo ntibikemura ikibazo. Reka rero tugende ku buryo bwa kabiri woshobora gukoresha kugira uhane umugore wawe utamukubise. Nuko womwereka yuko utishimiye ivyo yakoze. Guceceka si ukuvuga ngo ikibazo kirarangiye, hashize akanya gato muganire mutuje, umubwire uti ivyo wakoze vyambabaje, sinshaka yuko vyozokongera kuba. Ntubimubwire utukana, ahubwo ubivuge bukebuke kandi ntuvuge umutera ubwoba, kandi ubivuge ushikamye. Hari abagabo bavuga bati nta kibazo, ariko bakamara indwi yose batavugisha uwo bubakanye. Isomo ngaho twokuramwo nuko ibibazo bikemurwa no kuganira mu cubahiro. Ariko se ndakubaza, iyo umaze kuganira ariko ishavu rikirigisha ritarahera uca ukora iki? Mbega urazi ko rimwe na rimwe kuva aho hantu ukahava akanya gato bishobora kugukiza ikibazo? Iki naco nuko kica kitujana ku buryo bwa gatatu woshobora guhanamo umugore utamukubise. Nuko ufata intera gato. Iyo ubona ishavu rikiri ryinshi nuko ufata akanya ugasohoka aho hantu ugafata urugendo nk'ubw'iminota nka 20, ukagenda ahantu ukicara ugahumeka, hama waheza kugenda aho hantu ugafata umwanya wo gusubira muhira, mukicara mwese, mukicara mutuje mukaganira. Hari umuntu yavuze ati nagiye kugenda iminota 20 nagarutse nsigaye nseka ico nari ngiye kugwanira. Isomo ngaho twokuramwo nuko ntukemura ikibazo mu gihe ishavu rikurusha ubwenge.
tumaze kubona uburyo butatu, ariko uburyo bwa nyuma nibwo bukomeye kurusha ubundi. Mbega wokora iki nimba wagerageje kuvugana neza n'uwo mugore wawe ukihangana ariko akaguma agusuzugura? Nimba ubona byananiranye nuko wofata ingingo ibereye ukava mu wo mubano mukavana n'uwo mugore wawe. Burya ikintu nokubwira nuko kwiyubahana byari ngombwa. Nimba wagerageje kuganira, nimba wagerageje kwifata neza, ukaba wagerageje gukemura ikibazo cose ariko ukaguma usuzugurwa, nuko urondera uburyo bwo gukemura ibi bintu ukabikemura mu mahoro. Nimba bikenewe mbere ukarondera n'umuntu yoshobora kuba yobahuza, ugacanka ukarondera wa muntu ubona umuntu w'umuhanuzi. Ariko isomo ngaha twokuramwo nuko umubano mwiza wubakwa n'icubahiro c'impande zose. Mugenzi, uno musi twabonye uburyo bune bwo kwitwara mu gihe wumva wasuzuguwe n'umugore wawe. Uburyo bwa mbere twabonye yuko ari kwiga guceceka. Uburyo bwa kabiri nabwo twabonye yuko ari kumenyesha neza yuko utishimiye ivyo yakubwiye. Uburyo nabwo bwa gatatu twabonye yuko ari gufata intera gato kugira ishavu rigabanuke. Mu gihe uburyo bwa nyuma aribwo bwa kane twabonye yuko ari gufata ingingo ibereye mu mubano mu gihe ubona ikibazo case gukemuka. Ariko wibuke, umuntu akomeye si ukoresha inguvu ahubwo n'ushobora kwigenzura. None wewe muri ubu buryo bune n'ubu ubona bwo gufasha kurusha ubundi? Vyandike muri komantere nimba ubona iki kiganiro cagufashije, kandi ugende ukoze na like, ukore na share, ukore na sabone ngaha kuri Ukuri ku Mafaranga. Hamaje nako ndagushikiza kino kiganiro ni Ntama Pascal, tukaba tuzobonana mu bindi biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.